iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Binumwe yatugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane biriko biravugwa muri uno mugoroba w'igenekerezo ya gatanu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025. Na makuru tuza kugaruka kandi kubiriko biravugwa kuri rukoko midasanzwe ibihangange vyo muri CNDD-FDD rikibera mu gisagara ca Bujumbura. Ni inama idasanzwe irongowe n'umukuru w'igihugu nyene cy'Uburundi Varisito Ndayishimiye, ikaba kandi ari inama ije ikurikira impinduka zidasanzwe ziriko ziraba mu nzego zitandukanye z'igihugu, aho twavuga nko mu nama nshinga amateka, mu bakenguza amateka ndetse no mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Kuri no musi hagaragaye impinduka zidasanzwe cyane muri leta y'u Burundi aho hamaze kugenwa umushikiranganje wa mbere. Muri kano kanya rero amakuru dukura hafi yabegereye President Ndayishimiye remeza ko muri kano kanya hariko haraba inama idasanzwe hagati y'abagenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ni inama iri kibera kuri imwe mu nyubakwa zicungerewe umutekano cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Isoko ryacu riri ahariko harabera iyo nama ririko riragira riti: ni inama idasanzwe na gatoyi yatanguye mu kanya gatoyi gaheze, irabandanya kandi kuko ishobora no gushika mu isaha zitereye mu ijoro. Abayitumiyemwo bose vyari bihangange vyahoze bigwana muri CNDD-FDD, nta muntu ataragwanye yayitumiwemwo. Abo niboneye ubwanje harimwo President Ndayishimiye, General Gervais Ndirakobuca yatorewe kuba umukuru w'inama nkenguza amateka, akabamwo Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD kandi nawe nyene akaba afise ikibanza kidasanzwe mu biro vy'inama nshinga murantunge mu biro vy'inama nkenguza amateka. Hakazamwo General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, hakazamwo General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza, General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yahoze ari umuyobozi mwishikira wa President Nkurunziza na President Ndayishimiye, harimo kandi General Joseph Ngendabanka Batazira Wariyoba ajejwe kugura no gushingura ibikoresho vy'igipolisi, General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, hakazamo kandi n'umugenerali Batazira Gipfungu akaba ari Sinzakaraho Joshua Tanaze yahoze mu buserukizi bw'u Burundi New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse na General Emmanuel Miburo Batazira Komateri atwara ANSS. Sabo gusa kandi kuko harimwo General Leonidas Ndaruzaniye ndetse na General Silas Ntigurirwa atwara cabinet militaire ya President n'abandi. Ngo biragoye kumenya neza ico bariko barayivugiramwo, ariko twebwe ico twumvise nuko ari inama yo gusubiza hamwe ndetse n'inama yo gupanga neza ingene bogabura ibibanza muri iyi myaka itanu igiye kuza. Bamwe bati gute CNDD-FDD bogabura ibibanza mu gihe bimwe mu bibanza vyamaze kuronka ba nyenevyo. Igihari nuko buri ruhande muri CNDD-FDD benshi barabizi ko muri CNDD-FDD harimo impande zibiri zitumvikana, hari urwa President Ndayishimiye ndetse n'urwa bitwa ko bari mwiragi rya President Nkurunziza. Abandi bati ico bariko baravuga ko ningene bogabura ivyo bibanza nyene buri ruhande rukaronka ababo baba muri leta nshasha igiye kubaho. Bamwe bati kandi kimwe mu bibazo bishobora kuganirwa ko muri iyo nama ningene Arengiyome Bunyoni apfunzwe yore kugwa, kuko President Ndayishimiye ngo yarategereje akagahe kugira ngo abanze agene mu mabanga bamwe mu bizigirwa biwe ndetse n'abaronsi ibibanza bihambaye. Gusa ibintu bikaba bitaramushobokeye kuko mu nama ya Conseil de Sage ya CNDD-FDD no kuvuga mu nama y'inaribonye ya CNDD-FDD boba baranse bimwe mu bisabo President Varisito Ndayishimiye yoba yari yarabashiye. Kuba rero iyo nama yatumwemwo General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve, hakazamwo Reveriyano Ndikuriyo ndetse na
Gervais Ndirakobuca ngo ni ikimenyetso cyerekana ko bishoboka iyo nama ifise n'intumbero yo guheza injyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD. Kuva General Bunyoni, General Nizigama na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, icuka cagumye kiba kibi cyane hagati y'ivyo bihangange, mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD-FDD haguma ibihuha bitangwa mu ntamatama ko President Ndayishimiye yashoboraga gutembagazwa umwanya wari wo wose. Izi ni zimwe rero mu nzankano zateye ubwoba President Ndayishimiye kuva hatanguye kunugwanugwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reverend Ndikuriyo nabo bari mu biyunze ngo bagwanye President Ndayishimiye. Abandi bati kuba President Ndayishimiye yahurije noneho Reverend Ndikuriyo na Gervais Ndirakobuca mu nama nkenguzamateka, ibi navyo birashobora kuba kimwe mu bibazo kitazomworohera muri gushika kuri uno munsi. Gutuma ko rero bine bihangange mu gihe hariko hagenwa leta nshasha, benshi barabizi ko abashikiranganji batari bashigwa mu bibanza vyabo, ngo President Ndayishimiye rero yibajije ko vyo mufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere yuko umwaka uza w'ibihumbi 2026 ugera canke se kwaba n'amatora y'ugomba kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kuko benshi baribuka ko isango ry'amatora yo kuzogena ugomba kurongora umugambwe ku rwego rw'igihugu ryajeje gutangwa. Ikindi kandi cyateye President Ndayishimiye ubwoba nuko izi njyane ngo zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ibiriko biramunanira. Amakungu nayo akaba yatanguye guta icizera mufitiye, kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwabonye ko zatanguye gufatira ibihano abarundi baja muri ico gihugu, harimo nkuko bimaviza. Ari naco catumye leta y'u Burundi nayo ifata ingingo yo gukoresha amayuan, akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu c'Ubushinwa, hako gukoresha amafaranga y'amadolari akoreshwa kw'isi hose ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe mu bibazo bitoroshe kandi President Ndayishimiye ngategerezwa gutorera umuti n'ingene General Bunyoni yokoroherezwa igihano, harimo kumurekura canke se bakagabanya igihano yaciriwe na sentare cyo gupfungwa ubuzima bwe bwose no kunyagwa amatungo yiwe yose. Ngo mu gihe General Gabriel Nizigama na General Etienne Ntakarutimana basubiye kuronswa amabanga, ngo ntivyoroshe ko arengeye mu Bunyoni azogoma mu munyororo, uwo vyitwa ko bo bari basangiye umugambi wo gutembagaza President Ndayishimiye naho bo batahagaritswe. Bikavugwa kandi ko bamwe bakavuga ko mu mateka ya CNDD-FDD iyo bagira bacanemwo ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha, nkuko vyagiye biragenda mu bihe bitandukanye, nk'igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Leonard Nyangoma, bikabandanya Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaza Jean Bosco Ndayikengurukiye, nabo bageze ku butegetsi bikabandanya gutyo, mu gihe President Nkurunziza yiruka ko uruhande rwa Rajabu mu mwaka w'ibihumbi 2015 naho hatandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu, abari kumwe na General Godefroid Niyombare n'abiswe abafonderi, agatangwa n'ibihuha vyavuga ukutumvikana mu butegetsi imbere bakanabibeshuza, ariko vyama birangira impande zompi zisekanye. Ngo ni inama rero iri kirigirwamwo vyinshi cyane ku bashobora kuronswa amabanga ahambaye mu nzego z'igihugu, cyane cyane ku bashikiranganje bazogenwa ku munsi w'ejo canke se mu minsi iza, bazoza gufashanya n'uwabaye umushikiranganje wa mbere kuri uno munsi ari we Nestor Ntahontuye, nkuko amakuru adushikira ava muri ico kibanza abivuga. Ni mu gihe kandi hari n'andi makuru ariko aravugwa cyane. Ikindi kiriko kiravugwa ni hagarikwa ry'umukozi agira kabiri wo mu buserukizi bwa Kongo, nirungikwa giwe gihuta Kinshasa kubera amatati yo mu karere. Nkuko biriko biravugwa kuri uno munsi mw'isaha 10 z'igitondo, Felix Mweza, umukozi wo mu buserukizi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Bujumbura, yahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi. Iryo hagarikwa ryiwe rikaba ryabaye mw'ibanga ntangere i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Akaba hagaritswe kandi inyuma y'igihe kitari gito habaye ihagarikwa rya Rora Rubonesha Musabwa, undi mukozi wo muri ambasade ya Kongo, akaba kandi azwi ko ari mu ndongozi z'abanyamurenge. Abo bakozi babiri bose baciye barungikwa vyihute Kinshasa hakoreshejwe indege idasanzwe yarungitswe na leta ya Kongo. Ubu barapfunzwe kandi bariko barabazwa n'igendereza ry'igihugu ca Kongo hamwe n'igisata c'igisirikare kijejwe kugwanya ibikorwa binyuranye no gukunda igihugu.
Kuba amasoko mu bijanye n'umutekano ngo bagirizwa gukorana mu ibanga n'urunani AFC na M23. Umuhari M23 wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021 wagiriza indongozi za Kongo kudashira mu ngiro ivyo zari zemeye mu kwinjiza abagwanyi babo mu nzego utwagwa muri AFC. Umugwi w'abagwanyi urimwo na politike ugenzura kuva mu ntango z'umwaka imigwa mikuru ya Nord Kivu na Sud Kivu n'ibindi bice vyinshi birimwo ubutare mu buseruko bwa Kongo. Felix Mweza nuwo mu muryango w'abashi uriko urakogwa ko amatohoza. Felix Mweza nuwo mu muryango w'abashico kimwe na Bertrand Bisimwa umukuru w'igisata ca gisirikare ca M23 na Marcel Gashambo yahoze ari buramatari wa Sud Kivu ubu yifatanije na AFC M23 nawe nyene ariko arakogwa kamatohoza. Umwe mu muryango wa Mweza atashimye kwivuga amazina yiyamirije ivyiryo hagarikwa ridakurikije amategeko. Uti twamenye ko yahagaritswe ku munsi w'ejo ku mugoroba biciye kuri bamwe mu babakorana mu buserukizi. Uti bigenda gute mu buserukizi bw'igihugu bahagarikwe bidaciye mu mategeko ngo nihungabanywa ry'umutekano wabo n'agateka kabo nk'uko uyu abandanya abitangaza. Rora rubonesha Rora ruboneka Musabwa umunyamabanga w'ishiramwe ryo kuziganya no kugurana na shikama ry'abanyamurenge akaba n'umukuru w'ishiramwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu Gatumba ahishwe abanyamurenge barenga 160 muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 mu ikambi yarabwa na HCR hafi y'urubibe rwa Kongo nawe yarungitswe i Kinshasa mu masaha adashika 28 inyuma y'ihagarikwa ryiwe naho nyene mu gacerere k'indongozi. Nta kintu na kimwe kiratangazwa n'indongozi z'u Burundi canke za Kongo. Ako gacerere gatuma haba kwiyumvira vyinshi ku mategeko yashizwe mu ngiro hamwe n'ibiriko birabera mu karere bituma barungikwa gihutihuti. Mu Burundi bushigikiye Kinshasa nk'uko vyavuzwe muri intambara irikiragwanamwo na M23 gusa kandi biriko biravugwa yuko ukugufatanya kwabo muri intambara arivyo biriko birakwegera abantu batandukanye. Mu yandi makuru kandi ariko aravugwa ni vyinshi biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'agateka kazina muntu aho mu ntara ya Burunga hariko haravugwa urupfu rwa bamwe mu bakenyezi. Abakenyezi babiri bapfuye bariko bahunga imbonera kure mu ishamba rikingiwe. Nyanza abakenyezi babiri bo muri komine Nyanza basanzwe bapfuye nyuma yo kwirukwa ko kubwa babibonye n'imbonera kure zitatu zijejwe gucungera ishamba rikingiwe. Abo bikekwa ko ubwo bubisha ngo bo bahise bahunga. Izo zabaye ku munsi wa kabiri genekerezo ya 29 mu Kakaro uyu mwaka niho ibiziga vya Gorete Nishimwe na Janine Nyabenda vyatogwa mu Kimanga kiri mu ishamba cimeza rya Rubungu ku mutumba Nyamugari aho ni muri zone Gatara wo muri komine Nyanza wo mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu. Kubw'intaye zavuye mu miryango yabo zikemezwa n'intwaro abo bakenyezi bari baraye bagiye ku munsi wa mbere gusenya inkwi zo gucana. Muri iryo shamba niho birutswe ko n'abakozi bajejwe gukingira ibinyabuzima. Abakenyezi ngo baba baranyereye bagwa mu bimanga baca batogwa bapfuye. Abagabo batatu bavugwa ko ari bo birutse kuri abo bakenyezi harimo Luc Ndikumana, Eric Ndayikeza ndetse na Jean Claude Hasharizimana. Bose uko ari batatu n'abanywanyi b'umuhari w'imbonera kure umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bakaba kandi bakora ibikorwa vyo gucungera amashamba cimeza muri ako karere nk'uko amakuru adushikira bivuga. Abanyagihugu babiri bo kuri uwo mutumba bazwi ku mazina ya Nyangoma na Tereka bari bahagaritse abo batatu bikekwa ariko abo bararekuwe haheze umwanya ingingo bivugwa ko irimwe amahinyu. Abo bagabo babiri babarekuye baciye barungikwa ku kirindiro cy'igipolisi mu Mabanda kugira ngo babazwe. Umukuru wa zone Serge Niyubahwe aremeza ko amatohoza ari karaba. Ibiziga by'abakenyezi babiri vyarungitswe ku ivuriro ritoya rya Musenyi muri zone Gitara nyene kugira ngo bipimwe kugira hamenyekane icisha abo bakenyezi. Iryo bara rirerekana ikibazo gikomeye mu makomine menshi yo mu manuko bw'igihugu cane muri Burunga, Nyanza n'Amakamba ngo bukene bw'inkwi zo gucana ku mitumba imwe imiganda 4 y'inkwi igugwa ibihumbi 2 vy'amafaranga y'amarundi ku banyagihugu basanzwe bari mu bukene.
Ico kibazo rero gituma abantu benshi cane cane abakenyezi baja gusenya mu mashamba akingiwe n'ubwo bibujijwe bagahakwa gukurikiranwa bikomeye nk'uko vyagenze kuri abo babiri. Agashavu ni kenshi rero muri ako karere aho abanyagihugu bariko bariyamiriza ukudahana imbonerakure ziba zakoze amabi canke ibikorwa vy'iterabwoba ariko ntibakurikiranwe. Uti ntivyumvikana ko abantu bapfa bariko barondera inkwi zo guteka ivyo gufungura, ababishe nabo bakarekugwa. Turashaka ukuri n'ubutungane, niko vyavuzwe n'umwe mu banyagihugu b'inyamugari atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba muri politike agateka kazina muntu n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. N'umuhuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.